Ikaze mu kiganiro cy'inyurabwenge. Uyu munsi ni Claude Kamarade kuri televiziyo Umuvugizi. Muramaze kumenyera ibiganiro vyacu. Uyu munsi sinagombye kubarambira, mugabo nje kubabwira ibintu bitatu canke bine bituma umuntu ashobora kubaho ngaha mw'isi ataruhijwe n'ubuzima bwayo. N'amategeko ane nzobazanira ayandi ane mu nyuma muraba hafi atuma umuntu ashobora kubaho ngaha kw'isi atarushe, adataye umutwe. Mbe mwarabonye yuko ngaha mw'isi hariho abantu babayeho bataye umutwe kubera ivyo bacamwe, mugabo hariho ibintu vy'ingenzi bishobora kugufasha, amategeko ashobora kugufasha kuba ngaha kw'isi. Mwayo mategeko ntagiye guteba rero, itegeko rya mbere burya rigaruka muri ariya mategeko Bibiliya itubwira. Ariya mategeko Bibiliya itubwira. Iriya tegeko rya mbere ryo gukunda Imana kuruta vyose ni itegeko rishobora gutuma umuntu ngaha kw'isi abaho neza. Abayatunganije aya mategeko kumbure iri tegeko ntibarigarutseko, mugabo jewe nashimye yuko itegeko turigarukako nk'irya mbere. Gukunda Imana bituma umuntu ngaha kw'isi ahaba neza. Singomba kuhateba kubera yuko abona ko iyi nyigisho mbo ntibarigarutseko, mugabo jewe narisize imbere kuko nabisanzemwo ari ikintu gihambaye. Ubugira kabiri ari naryo bagaruka ko witwa Pareto, amategeko ya Pareto arabigaruka ko cyane. Itegeko rigira kabiri ushobora gutuma umuntu abaho neza ni naryo Bibiliya ivuga. Mbere jewe sinaje mbere nagisuko benshi bagita itegeko ry'inzahabu. Itegeko ry'inzahabu ni ugukunda umugenzi nk'uko wikunda wewe nyene. Gukunda umugenzi nk'uko wikunda wewe nyene. Mbe mwari muzi yuko amabi ari mw'iyisi, kubona abantu tubaho mu busumbasumbane buteye ubwoba, kubaho abantu tubaho bamwe umengo bashizwe hejuru abandi bari hasi. Mwari muzi yo bizanana ko umuntu bizanana ko abantu barondeye kwikunda gusumba uko bakunda abandi. Muga mu yandi majambo, ico jewe nagomba gukorerwa nagomba kugikorera abandi. Nagomba gukunda umugenzi nk'uko nikunda jewe nyene. Iryo tegeko ni itegeko ry'inzahabu. No mu rugo umugabo ushobora kumva ngo je umugore ntankunda, umugore ngo je umugabo ntankunda, mugabo wabija mu mizi ubwo weho none ubwo uramukunda. Wowe uramukunda, bijye ugomba yuko akugirira, wowe urabimugirira nawe. Mu rukundo ababiravye neza, bavyize neza, ntibikenewe yuko umuntu burya ngo umubwira ngo ndagukunda. Naho bikenewe birakenewe yuko cyane abashinga nawe babwira abo bakanye yuko babakunda. Mugabo mu bundi bwiru bimwereke mu bikorwa. Kubimubwira ku munwa ni vyiza, biranakenewe, mugabo bishire no mu bikorwa. Wumve neza yuko ivyo ugomba ko yogukorera nawe ari vyo ugomba kumukorera, kandi ubishire mu ngiro. Bihita vyikoze ico gihe, bihita vyikoze. Jewe ntanyitwararika, wowe uramwitwararika, none mwitwararike nawe bizorangira kwitwararitse. Aho ni mu rukundo. Ni kuvuga gukunda umugenzi wawe nk'uko wikunda ni itegeko ry'inzahabu. Ni itegeko ry'inzahabu. Bikore abantu jewe ntibankunda, ubwo wowe urabakunda. Abantu ntibanyitwararika, wowe urabitwararika. Kiba ari ikintu gihambaye cyane. Itegeko rya kabiri. Itegeko rya gatatu ni itegeko rivuga yuko ibintu 20 nivyo bikenewe kugira ngo ushikire umusaruro w'ibintu 80%. Ibintu 20% nivyo bikenewe kugira ngo ushobore gushikira umusaruro w'ibintu 80%. Kandi iri ni itegeko ry'ubwenge. Ry'ubwenge kubera yuko hari umuntu ushobora gusanga ariko arakora ibikorwa n'umurimyi agatunara mugabo waraba umusaruro ugasanga umusaruro wiwe ni muto cyane.
ugasanga mu murima wiwe yararimye ibintu ndabigira ntijana kwijana, mugabo uravye umusaruro azogira ni muto cyane. Inguvu akoresha ni zito cyane, mugabo hakaba abandi novuga baciye ubwenge, batiriko baratunara, akoresha inguvu za 20 kwijana, umusaruro wazo ukazoba 80 kwijana. Rero ni itegeko ryo yitwa Pareto, yagize ati umuntu nakoresha abikore neza gusa, akoresha 20 kwijana, nikizobuza yuko aronka umusaruro wa 80 kwijana mu gihe abikoze neza akabifatira umwanya. Nk'akarorero urabona umuntu afise abakozi 100, umuntu afise abakozi 100, nagira ngo ubwire neza yuko barya abakozi 100 si bose ari abakozi bateza imbere entreprise yawe, si bose batuma umusaruro uboneka. N'abakozi 20 bonyene uvyize neza bariko barakora ngo ibintu bishike aho bigomba gushika. Ivyo rero uje ahantu hose hage n'abakristo baza mu isengero bakuzura, ubashize kwijana, abakristo bariko barumviriza inyigisho neza badishira no mu ngiro, ngo usanga ari 20 kwijana. Nguje no mwishure abanyeshure bagenda bakumviriza neza, usize kwijana ngo burya ngo ni 20. Nibo abanyeshure bazima, nibo abanyeshure bafise intumbero nziza, ukesha ubisanga ari uko mu bintu byose rero. Ko ndavuga abakozi batanga umusaruro burya si bose, si 100 kwijana, ni 20 kwijana. Pareto niko yavyize, asanga niko bimeze, kandi ivyo ngo yabishize mu bintu byose. Mu vy'akazi rero wewe bikore neza, bitunganye neza, ntiwite kuri vyinshi, ubikore neza. Uyu munsi urasanga abantu bafise amafaranga, si abantu batunaye, bakoze batunaye, barara kwijoro, biruka. Umuntu ashobora kwigira mu cumba ciwe, cakaja muri biho yiwe agakora ibintu amasaha 4 bizomuha umusaruro w'umuntu akoze amezi 6, birenze amezi 6, wewe akoze amezi 4. Ubwo bwenge rero tugomba kubushikako, tugomba kubumenya gute twakora ibintu vyinshi tutiriwe turatunara, tugakorana cyo novuga ubwenge, dukoresheje iri tegeko rya Pareto kugira ngo ubuzima bwacu bushobore koroha. Kuko no munsi hageze aho isi igomba korosha ibintu, umuntu aragira telefone ngo ubuzima bworohe, ugasanga dufise amatara, dukoresha amagroupe electrogene, dukoresha ibiduha umuyaga, dukoresha mu kwiyunguruza. Kera wava mugwa mukuru wa Gitega ukazoshika hariya muri Nyabihanga ugenda n'amaguru, uyu munsi ufata moto, uyu munsi ufata imodokari kagushika nayo, ubuzima bukoroha. Rero hano mu buzi bwacu hari ibyo tugomba gukora, tugerageje kuvyorosha mugabo bigatanga umusaruro mwiza, tukabikorana ubwenge. Murambona ingene muri amashop amwamwe abantu bakora utu business, ugasanga muri business yiwe yuzuye ama article 100, mugabo yaraba neza ayo ma article ugasanga yari gusumbwa n'ama article 3. Abantu bakaza muri shop yo hagira bati iyi shop yawe vraiment ibi bintu biriyo n'ivy'ingenzi, bikamuha n'umusaruro mwiza cyane. Ugasanga arafise igitunguru ca sumu, arafise n'igitunguru gitukura n'icera, abantu barabikeneye n'ivyo, arafise n'ibirungo, shop yiwe iruzuye. Mugabo waraba umusaruro bimuha, ugasanga uyo musaruro wiwe ni muto cyane. Mugabo yovuga ati muri shop yanje uyu munsi ngira ncururizeyo imihwi, abantu bazoza ngaha bazomenya yuko je ncuruza imihwi yonyene. Mugenzi uzosanga amahera ariko raronka ari menshi gusumba aho yasize twatundu twinshi, mugabo tutamuha umusaruro. Ivyo rero ariko ntanga uburorero, mugabo ivyo biza mu bwenge, ubwenge umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ntabe utunara mu bintu bitamuzanira umusaruro mwiza. Abanyeshure bari kw'ishure twiga vyinshi, amakaye ugasanga aruzuye, buryo biravye ntukeneye yuko iriya kaye yose uzoyiga ngo iterere ku mutwe, sijya kaye yose ukeneye. Pareto akubwira yuko ukeneyemo 20 kwijana kugira ngo uze kuronka umusaruro wa 80 kwijana. Raba amashapitre akenewe, wige ibibazo, wige ibikenewe. Turi mu mashure waza wumva umujene akubwiye ngo naka vraiment ngo yabitoye ngo yize umwanya muto yabitoye,
yize umwanya muto ariko ashobora kuba afata cyane mugabo yize ibikenewe, yize bimufasha, iga wewe ibikenewe aba ari byo uza ibi nibyo nza kubazwa navyo bisaba ubwenge kumenya ibi nibyo bikenewe. Ni nko muri shop yawe hakenewe iki, abantu uyu munsi bakeneye iki, no kwishure migisha icakeneye nk'ikibazo ni ikihe. N'abantu dusoma ibitabo, je ndasoma ibitabo vyinshi mugabo sinkeneye yuko igitabo cose nzogica hirya ngo ndakimale amapaje yose. Oya, muri aya mashapitre 100 ari muri ico nimba nkeneye 200 nayo nyene kandi igitabo nzoba nakimaze, amareso zoba nayakuyemwe, si ngombwa ngo nze gusoma vyose mu gitabo. Ibi rero biba ari ibintu bidasanzwe kandi rero 20% ikora hose. Abakiriya bakwitura muri shop yawe, abakiriya bakwitura muri entreprise yawe, urafise abakiriya 100 ngaba burya bajya abakiriya 100 hari umukiriya donc ku munsi abakiriya 10 bakagutemberera muri shop yawe, ugasanga umukiriya umwe yasumbye abandi 9 bose. Eske joma ndiko ndabesha? Umukiriya umwe yasumbye abakiriya 9. Vyige ko rero kugira ngo za nguvu zawe n'imyitwarariko yawe abuzuramenyesha ibyo uri kurakora, ushira inguvu kuri babandi bunera bakamaro gusumba abandi. Bariya n'abandi ntubahebe mugabo aho ushira inguvu cyane, ndavuga aho ushira inguvu cyane haze kuba hahandi hasumba ahandi, navyo biza mu bwenge kandi ubwenge bukomeye cyane. Inshuti ufise wowe, inshuti ufise sinzi zarizo mugabo inshuti zose ufise sizikugirira akamaro zose. Hariho inshuti usanga ufise inshuti 100 abagenzi 100 mugabo muri barya hari n'abagutwara umwanya. Raba abagenzi 200 banyabo abari bushira imbere, abari bo uvuga uti aba bagenzi jewe nakadasohoka. Aba bandi ntubashire kure mugabo ntibagutesha umwanya. Ni itegeko rya Pareto 20% kugira ngo gucere ku musaruro wa 80% kiba ari kintu gihambaye cyane. Ibi rero mvuze bike uzobishira mu bintu byose, uzosanga ukeneye n'impuzu mu nzu. Hari abantu usanga mu nzu bararunze impuzu mugabo baraba impuzu bakenera ubishize ku 100 ni 20%. Pareto yaravyeze n'umutaliyano yaravyeze asanga noneho niko bimeze. Nagomba kuba ntabarambiye mugabo itegeko rya 3 Pareto yatubwiye nako rya 4 Pareto atwigisha, ugasorora amafaranga wakoreye ukwezi kose ukayasorora mu munsi umwe, canke ukagura ikintu ikintu kizimvye mugabo ugereranije ico kintu uguze n'amafaranga nako n'umwanya wamaze urondera ayo mafaranga vy'ukuri ugasanga ntibihuye. Hari abantu uyu Pareto ni wabivuga, hari n'abandi bavyunganira. Burya ikintu ukoze udashoboye kukigereranya, ikintu uguze udashoboye kuraba umwanya cyagutwaye, iyo muntu bibabigoye yuko atera imbere. Niba abandi rero azokwama naho yoro nk'amafaranga azokwama arushe, azokwama avuga ati jewe ndarushe kubera yuko aya mafaranga ntankwira. Burya igihambaye nico bita la gestion, ngene uza kuyajera ayo mafaranga ko ndonka ya nkeneye ibingana gute. Mugabo baragaruka abandi bakagira bati ubunye naho wowe uronka amafaranga menshi wowe koresha make. Hari umuntu yahora akora akazi ugasanga yahora ahemba 500, baramudugije bamuhaye 1,000,000, atangura guhindura akabare, agahindura inzu yahora bamwe yarapanze inzu ya 50,000 akaza kuba mu nzu ya 300,000. Nimba yahora yambara impuzu aguriye ugasanga aciye ahinduragiye mu mamagaze, ingene yahora afungura ubu unye mu gufungura aja mu alimentation kubera ayo mahera bamwongeye. Bizotuma ubuzima bw'uyo muntu butigira butera agatambuko kuko uhinduye ubuzima ntuza no gukwiza mbere. Biratangaje abandi babibona ukundi bagira bati kubisanzwe uyo muntu ahawe 1,000,000 nk'umushahara yahora aronka amafaranga 500 kugira ngo ashobore gufashwa neza, yobaye ahubwo umuntu
yewe raba nko mu nzu y'ibihumbi 300 ngo acakoroka ngo akaba mu nzu y'ibihumbi 150 muri kuvyumva amahera aduge wewe aje hasi nimba hora ingene yambara imyambaro yiwe nimba yarafise imyambaro novuga iciriritse iri hejuru agacagira ibishoboka akambara ibintu bibayabaye kubera yuko yaduze mugabo nubwo yaduze we ataja hasi n'ababivuga rero mu bijanye n'icubahiro ngo iyo umuntu bamudugije si vyiza yuko nawe adugana niyo poste bamuhaye ingene yitwara ingene yambara ingene avuga ingene asorora ingene afungura ingene abaho oya no muri poste baguhaye utaruvugisha abantu ugomba gucumanuka ahubwo ukiganira n'abakecuru bakugize ministre bakugize wowe ukimanukira hasi aho woduze hejuru uyo muntu ngo gose usanga ngo ari umuntu abayeho mu buzima bwita ubuzima bwa kamere ahise kujana ujya mu buzima atari ubwa kamere ko nimvye ugiye gufungura ivyo ugiye kwambara ivyo ugiye kuba si ibintu byo muri kamere mugabo wewe ushugomba kuba mu buzima bwa kamere ng'ico gihe uko babivuga ucubaho uri umuntu ahimbawe cyane umuntu afise ituze umuntu afise amahoro nuko impuzu uraba yuko izo mpuzu uriko urambara ugomba kugura zihwanye n'umwanya wakoresheje mu kurondera amafaranga ngwengana n'umwanya kurya amafaranga anye banza urabe umwanya wayarondeyemwo sinagomba gutevya cyane nibaza yuko izi ngingo zine aya mategeko 4 n'amategeko atomoye cyane kandi abantu bize ko kandi abayize ko bakayacira mu buzima bwabo akabafasha cyane akabaramira agatuma babaho ubuzima butaruhije cyane kuko hari abantu ushobora kubona wamuraba ukabona umengo yobayeho yishimye mugabo akabaho arushe akabaho ari umuntu misi yose yama ariko asekana n'abantu ubuzima umengo buramwankiye ariko wamuravye ukabona umengo niwe yobaye ni kubera yuko izi ngingo zine ngerageje kubabwira uyu munsi baba bazirengagije ndakubikiye izindi ngingo zine ahazokurikira uzobe hafi kugira ngo rero uzumenye izi ngingo zine zindi yuko zagushikiriye yuko twazisize ku Muvugizi TV nagenda gusabe ufyonde subscribe ugire partage ugire j'aime ugire share noneho ibi vyirwa ubisangiza abandi kugira ngo abantu bashobore kubaho bishimye naho hoba hari ibigoye byinshi yari Claude Kamahade rero mwari kuba mu kiganiro c'inyurabwenge cuno munsi nimba hari byagufashije uvyandike hariya muri commentaire ubundi tuzosubira ubutaha ndagize nti ciao.